Amahoro y'Imana abane namwe bakozi ba Art Burundi aho muri hose. Twizere ko mumeze neza, ego mukenguruka. Mushima Imana abo bitameze neza, twizera ko ejo bishobora kuba bimeze neza. Rego ni kwa kundi nyene tudakingishanya kugira ngo tubagezeho amakuru aba atandukanye. Na cyane nzuva cyane muri filime ko ariho tuba dufise amakuru kandi tuba dufitiye ivyemezo. Ikibazo dufise no munsi ndetse no kwita amakuru turibaza cyane imisi myinshi tukibaza ko iki kintu mbe abakinyi ba filme nijyahe sano rihari ku mukinyi wa filme n'ibintu byo kuririmba. Ibyo bintu birajana canke biratandukanye. Benshi bakunda kuvuga ati ibi bintu nibijana nta gushobora kuririmba uje muri filme. Abandi bakavuga ati burya ibi bintu birajana na filme irakenera indirimbo. Turashaka kumenya rero umuntu yabifise ko mucyo aze kutubwira kumbure kugira ngo tumenye dutahure ibi bintu ico biriko birava ko aba bakinyi ba filime bariko barareka filime bita mu muziki bita muri gospel. Turashaka kumenya ico bivako, ugasanga kuri poste yiwe aha postinga kuri YouTube apostinga ko ifilime akongera agaposta agashirako indirimbo. Ntituramenya ko indirimbo arizo zuba zirimo nagahengo na gatonya kugira ngo tumenye mbe iby'indirimbo birunguka gusumba ibya filime, ko na cyane ko batubwira ko ibya filime ata kintu kirimo canke bimeze gute. Tubakarorero ku mutama wacu Abere aherutse gusohora indirimbo, aho iyo ndirimbo nyene yasohokanye na filime ya lancije agakorera na lancement officiel kandi filime ikaba yarasohotse n'indirimbo bigasa nkuko byasohokeye rimwe. Turagenda ari mu bantu bakora amafilime Joaquin Smith ubu rero yibereye mu muziki aririmba muziki hamaze kugira ku ndirimbo zitari zike ibya filime navyo nyine akabibandanya. Rero turavuga kuri Alvera Muhimbare tuba tumufise muri filime aja muri gospel, ariko ubu tugiye gusanga yashize ukuboko kunini cyane mu ndirimbo muri gospel. Tukabona muri filime ariko asa nk'ugenda avamwo tumubona gake. Dushaka kumenya ashobora kuba ari karabiheba, ariko ico turaza kwigaruka ko tucyagure cyane tumenye mbe nibiki biriko biraba mu cinema kumbure muri filime y'u Burundi. Cyane ko bavuga ko iyi filime y'u Burundi itari kirariha ari kugira ngo umuntu atange message, ariko bakavuga ati hamwe twokora cyane ibi bintu vyoriha. Ego turaje rero tubanze tuvugane ku iki kintu turiko turaraba izindi filime zo hanze. Turavuga cyane mu gihugu cy'Ubuhindi, ifilime zabo haba harimo indirimbo barakina hama hakagira ahantu haba pose bakaririmba indirimbo, mbere ururimbo bukaba boruririmba rugahera rukongera hakaza urundi ruririmbo. Ugasanga rero filime igizwe n'indirimbo ikaba irimo uruvangitirane rw'indirimbo ndetse ni reresi. Turiyumvira ati mu Burundi nibazorara bazanye nk'ibi bintu byo mu Buhindi ko na cyane bashobora kuba batanguye kuba bo kwinjira mu ibintu byo kuririmba. Ico nico tutaramenya mbe baririmba indirimbo z'ubwoko bwahe, baririmba indirimbo z'ikirundi ko mu Buhindi baririmba indirimbo z'imico twokwita imico n'akaranga by'igihugu cyabo. Turashaka kumenya bo baririmba indirimbo z'imico y'ikirundi, indirimbo za kirundi. Hamwe byo bimeze uko rero turavuga ko byo bari byiza cyane kuko byo babije ku yindi shusho uri kuraraba ireresi ukabona hajemo indirimbo twokwitwa y'umuco w'ikirundi. Cyo bari kindi kintu dushatse kwerekana mu makungu ko natwe hari ikintu twokora kumbure nk'abarundi. Rero nico kintu tuzobaza kumbure bamwe mu bantu bakora ico kintu nitwaronka umwanya tugahura tuzobabaza kumbure tubabaza impamvu bariko barazana ibi bintu by'indirimbo babyiziza muri filime. Ego hari benshi cyane baririmba bagakina filime, hari abo tuzi nabo tutazi. Ego dushaka kumenya twababwiye ko tuzakugaruka ku kintu cya Alvera Muhimbare. Alvera Muhimbare yatanguye akina filime aho kenshi mwamumenye muri filime yiwe yise My Life Story. Twavuze abantu baririmba bakongera bagakina filime.
Alvera Muhimbane rero bisa nk'uko ariko asokora ava muri filime yegereza cyane mu ndirimbo muri gospel. Tukibaza iyi ndirimbo zirariha gusumba filime cyane Alvera tuko turaraba twomuha impano yiwe, impano yahe ari mu mpano muri filime, impano yiwe niyo gukora filime canke niyo kuririmba. Ivyo byose muratuha muri commentaire tumenye mbe Alvera yarashoboye iki cyane imbere yuko yumvira ibintu byo kuririmba. Mbega namba afite yo bishobora byose abantu bakabimukundira ko bereka tubikora byose byo hose bikagenda neza. Ntusange hari abantu bamwe turiko turabura tukabura muri filime kandi tubakeneye, ukabusanga ari bo boshira kwibuye kurindi kugira ngo filime ishobore kuva ku rugero riko igere ku rundi rugezo. Niyo mpamvu rero tuvuga ati dushaka kumenya ico yisunze canke ico ariko arakora kugira ngo ashobore kuba ariko aheba iyi kote ashira inguvu cyane mu yindi kote. Turagaruka cyane ku wundi mukinyi w'amareresi ndetse akaba ari n'umuririmbyi aririmba umuziki, Joakim Smith. Yaravuze ati umusi yaririmba indirimbo yiwe muri lancement officiel yo kwa Bere, yaravuze ijambo rivuga ati burya nariko ndaraba ntata ndabe ko nanje noba mfise impano, ndabe ko nanje noba ndi mu bashobora kuba boririmba bigakunda. Yarakoze indirimbo ya mbere yumva umenga birakunda, akora n'iyindi birakunda. Rero agashimira cyane imbere n'abantu bari kwamukurikira cyane ku ndirimbo yiwe aheruka gusohora, ahavuga ati yagiye gusanga mu ndirimbo bikunda gusumba. Ntitwamenye ko yavuze ko bikunda gusumba mu buryo canke mu koroha mu miririmbire canke mu mikorere canke se mu myandikire. Nico kintu tuzomubaza umunsi tuzohura adusigurire neza icyatumye avuga ico kintu, ariko akavuga ati ndashimira abakunzi bose kuko yarabonye ko abamukunda muri filime ko no mu ndirimbo bamukunze kandi biyongereye cyane. Turashimira cyane abari ko badukurikirana kuri Art Burundi. Tuzoguma tubagezaho amakuru agezweho ko na cyane tubemerera kubagezaho ibintu bigiye bitandukanye tuvuga cyane mu bintu bya filime. Mukomeze guhezagirwa, ego mugire urukundo rwinshi aho muhereye hose, musaba Imana ibaha gukunda n'abantu ko na cyane abari cyo kiba gikomeye gusumba ibindi. Muhezagirwa.